ni bien. Ni bien. Ewe. Bo. Tagisi. Turagenda. Tagisi. Ushaka kuja herera? Isororezo. Isororezo wapi? Ikorera ngaha muri centre ville. Nuwonshorera. Sawa sawa, uzonshorera uwundi munsi. Ewana. Tagisi. Mabuja nshorera. Muvyeyi ni sawa? Kiriya. Karibu. Uja hehe? Bo ngomba nje gutora ibintu muri Asiatique. Hanyuma cyo tuva muri Asiatique cyo tugenda ku Musaga. Mbo mugabo Asiatique tutora yibiki? Asiatique duhitana ndafise amabuji udukarato nka 10 hama cyo duhitana na spaghetti ikarato nka 15 ndibaza muri kapo zirajayo. Kapo iragutse ni porobogisi ngo turareka turabe neza. Aho dona iragutse. Ani sawa. Ego ndibaza ko bijamwe. Hayi masha tuja he? Mbo tushitse ku Musaga. Nta handi tuja umva tuva muri Asiatique dupakira ivyo bintu no ku Musaga. None mutama none ubona wo mpangahe? Umviriza Asiatique. Ndagoha ibihumbi 4. Siko? Ego. Tuje tuva muri Asiatique gushika ku Musaga. Ndagoha ibihumbi 10. 12. Ayi igihumbi urakindi? Tugende ndakigushirira. Urakinshirirako? Tugende. Nangorane. Yesu yangiriye neza. Tugende. Araza kumezagira hanyuma. Tugende. Duce ngaha basi. Duce ngaha tunyaruke basi. Turabashimiye cyane kuba mukurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage aho muherereye hose mwaramutse cyane mwiriwe kazi muganiro ndo umukristo cuno munsi turi kumwe n'umutumire yitwa Phoibe asanzwe akora umwuga wo kugendesha taxi ariko akaba afise urugendo rw'ibindi bikorwa yatanguye gukora imbere yo ngaho kugira ashikire ahageze uno munsi. Reka ndamuramutse hanyuma atwidondore. Mwaramutse. Nabaramukije namwe. Hanyuma mwisanzure nkuko uhoraho yabazanye muri rugo nkaba nitwa Haragakiza Phoibe. Hanyuma iryo zina ry'abavyeyi banje bantaziriye. Hanyuma nkaba mvuka Igitega komine Mutaho zone Gwisabi. Haragakiza Phoibe, turabona ko usanzwe ukora umwuga wo kugendesha imodoka, mbega umwuga umaze igihe kingana gute? Umwuga ndabumazemwo nk'imyaka 18. Imyaka 18 mvuze ku modoka umva mpereye inyuma ku moto ni imyaka myinshi. Ku modoka nk'imyaka 18 dufate nka 20 canke 25. Mbega imbere yo gushika kuri uwo mwuga wotubwira ku yindi myuga watanguye gukora imbere yo ngaho? Akazi natanguye gukora natanguye kuba natanguye kuja muri restaurant nakorera 1500 ku kwezi navomba ibido 58 ku munsi ndakora hafi amezi ashika nk'6 ca ndavaho nja gukora taxi vero uvuye mu Nyakabiga umanuka kuri poro yaramahera 50 uvuye kuri poro peshereja kuduga 50 umva ryari jana kuri wima umukire we niyavako umukire yarameze nka kujya gushira ku mufuko w'isima urana kutavako ku mahera yiwe ijana yaguhaye avuga ati simvako byasaba yuko umengo nawona ni gwo mudugo wewe yogumako ugasuguma mbwa iryo jana riguhe yego hanyuma ndakora taxi vero nayikoze igihe atari gito nkanja mu Kiboyi jiwe maze gufata gukora taxi vero Imana yarangiriye neza kiro ca mbere yaranzigamye sinagaya akazi mu camake
abo nobwira bariko barabona abariko barumva ikiganiro televiziyo no kuri Kirazira gusuzugura akazi. Muntu wanje umbona, muntu wanje wumva atiko turavuga gusuzugura akazi ni bibi kariko kose gakore kuko inyuma yawe hari Imana. Ubanza nushobora gutera imbere utabanje kuraba iyo wazananye. Ikintu cyambere ubanza kuraba iyo wazananye. Ikigira kabiri ukabanza kuraba mugendana. Ikigira gatatu ukaraba n'ivyo uri kurakora. Kugira ivyo ndabishikeko narigiriye inama none ko ntizeye nzoguma kwibi. Jewe hagati ya jewe n'Imana twaravugana vyogenda gute ugira umpezagire vyogenda gute nuwo mwidogo kujya umunamira amate miza amate nacambwira Imana yagira hezagira ibikorwa ari kurakora. Jewe yagira bihezagira neza gushika yaho ihangiro nihaye gushika yaho ndarishikako. Hari ikintu cyo kuziganya wagiye urakora byagenze gute? Jewe maze ndi kwimuka imotari hari umukiriya yacuruza itomati kwa Siyoni, yari umukiriya wiwanje yampa 2 acambwira ati mukirimba nkinisha gihemba desa umva uharura abarimo abagikina uko babangana ati rero aha wewe ayo desa amira azogufasha hanyuma Jesse nonona kuko nayo atandiye uko ngira ivyo yari umuntu yampaye akazi kimoto ambwira tuzotanga versema y'ibihumbi 8 mugabo wihemba 2 ivyo 2 rero vyaca biza biravako bija kuri wa mukiriya wanje ambikira yego. Mbega iyo discipline iyo ndero yo kutajya amahera yose wakoreye ubona ari igiki yoshobora gufasha n'abandi bariko barakurikirana kino kiganiro kuziganya kugira ngo bashobore bukebuke gushikira ku ndoto bafise mu buzima bwabo? Mu camake ikintu ciza ingingo ni uzifata kuko hari ikintu citwa hari ikintu Yesu yaduhaye umwibutsa burya ndani hariyo mpemu yera burya naho wokora ikintu ikosa hari urutima rukubita. Jewe ikintu mu mutima wanje nabanje kuraba nivo iyo mvuye icambere zanda icakabiri no kuja kurima nashaka komera nk'abandi none mana ko ntize nomera neza nk'abandi gute none aca nihihangiro ryo kuza ndaziganya bisigura abandi mu ncamake n'ibintu bibiri boziganya kabisa n'ibintu byose byo cabiza biragenda neza. Kugira ngo tubitahure neza igihe ugura moto mbega weguza amahera ngana gute ico gihe we wari usanzwe ukorera amahera ngana gute? Jewe maze kugura iyo moto naciye negeranya uburyo gushika yaho jewe nguri moto yiwanje nigabira ndayigura 600. Wakoze umugambi w'600 muga ico gihe winjiza amahera ngahe ku kwezi? Jewe kugira ni uwo amahera ku kwezi ninziza umva dufashe bijya birimba bijya nkina no kuziganya urumva ari kuziganya kutonona umva usanga ku kwezi urose nk'ijana 5 canke 200 umva upoperanije na bwa bundi wagenda urasanyasanya biroroha kugwira paraporo gusezagura. Hanyuma Phoibe hariho abakristo usanga baguma imbere y'Imana basenga abo bantu babwira iki? Mbega Imana yoshaka kugusanga aho hantu ikaguhezagira ikaguterura ikagushikana ku kintu canke hariho gusenga gufatanya no gukora? Jewe ico nobwira abantu gusenga ni vyiza no gukora nta cyaha kirimwo gusenga no gukora. Ibi byose narose ni kubera aha kuko Imana nizobiterura ibikuzanire utagiye kubirondera mugabo navyone gusenga birafasha birafasha kabisa. Waguze imoto ya mbere 600 mbega wagumye kuri iyo onya canke wararonse n'iyindi? Jewe maze kunyonga imoto yiwanje urumva narayigurishije ndayigurisha 600 ndayigurishije 600 sinagarukiye ngaho umugambi wanje
naciye ngura iyindi ndayigura umuriyoni ndayigurira mu pasitori wo mwishengero ry'abagenzi ahantu hitwa Ingozi ku Mubuga ca ndayigura imoto igira kabiri yiwanje ndayigura umuriyoni ca ndakora naga parasera ndakora parasera natanguye kugura ni ngaho Kizingwe Bihara abari baviyabilize hari zari yari zishika zibiri hafi zitatu naziguza amajana 6 batara amajana 7 niyo na parasera natanguye kugura aha mu gisagara ca Bujumbura Kizingwe Bihara uwo duhereranije acarambura ko yoyingurira ca turavugana amahera ca ndongereza hanyuma ca ndagura ahatuba ntari bwatere umva vyari bicoroshe gushika yaho ngira ibi hanyuma imodoka nayo wayishikiriye kugute imodoka nyene nayishikiriye ikintu ca mbere vyari mutimi wanje ntanifise amahera kuri banki ko naho Jesse nonona n'ubu Jesse nonona mu buzima bw'iwanje nakabare njamo kuko nafantanywa ifana yiwanje n'amazi umva nikinjo naraziganya hanyuma niho nabaza ivy'imodoka ndarondera umuntu w'umugenzi kubera nzi ko abantu b'abashoferi ari abana babi abashoferi narondeye umuntu atari umushoferi akorera mu Buyenzi w'umuboss afise iduka y'ivyuma naramuronde nshaka umvyare ubona we kubimenye ni ibintu bibiri urashaka uranki ubona wondonderera imodoka acarambaza ati ufise woronka imodoka yangahe umva banza kukubaza amahera ufise y'imiliyoni 5 imodoka ibintu by'imodoka biduza ubu imodoka y'imiliyoni 5 nangorane kuko iyo ntuma abashoferi abo natumye bobo bambwiye ngo je nampera noronka nyangira umugambi wo kuvuga ati hari umuboss agira yingurire cyamagara wa muboss arangamburukira aratora imodoka yiwe arademara aza kubwira abakomisiyoneri baranga amamodoka nije ngoma ndayigurira ubu gushika yaba ko imodoka bazizana kuri we yarampamagara tukaza kuzipima ku bumwe hari isororezo turabe yuko iduga hariyo yagaya n'uwo mu boss nuko Imana imuhezagire ko yaba umwana mubi mba narahomvye imbere y'amaso yiwe bamuzaniye imodoka zishika 6 iyi girindwi iyi ni igirindwi yaciyagura apima mvuga ati nukuri inanotora kuko we arabimetirije ibintu vy'imodoka je navyo mu ncamake je mu bintu vy'imodoka navyo narinzi hanyuma acarampamagara burya nakuronke ya modoka aha nari mfise amahera makeya aha mu nzu ndahamagara umufasha wanje cazana sheke ndatora amafaranga imiliyoni 5 turagenda babandi bose abakomisiyoneri bakangutse ku rupapuro babonye haragakiza Phoibe iyo ihagaze ku miliyoni 5 bivanye n'ubuntu bw'ubudepase bujya buduga urumva ko igiharo gica ciduza magabo ndabishima kubona narayirose ndayimaranye imyaka 2 itatu ndayimaranye imyaka 3 irambereye umugisha yego nk'umuntu yo gushikiriza umuntu ameze nka wewe mu ntango wamufasha gute jewe nk'umuntu yoza kanyegera mu ntango ni ibintu biri no mubwira nubwo ati muntu w'Imana ikintu cya mbere ukunde gusenga ikintu cya kabiri kutagaya akazi twege ngaha muri Afrika turagaya ubuzi none sinagikoze kiboye none ubu nanje nibabigira ivyo naho rangirira abandi uni babingirira ubu impuzu ziwanje zimesugwa mu mashini ubu naye ndatonda mu bandi intuntu yaranyica abandi batondeye isukari abakozi ba leta ubu nanje ntonda inyuma y'abandi mu bakozi ba leta uwo no mubwira ati nugaya akazi hamigira kabiri akazi kariko kose ugakore inyuma yawe imbere yawe hari Imana
ejo ni heza kuko ivyo ntari niyumvira ko vyoshoboka je nabonye ko vyashobotse ata amashuri mfise ubu ni heshi ninjira ahantu heshi abantu benshi bize barampamagara kuri telefone ku munsi nitaba itelefone zishika 5 mbere zirenga ari abantu tuganira batandukanye rero mbonye nambaye neza wibaza ngo narize kuri Université Rimiyeri mugabo sinzi n'umuryango naho uri na Université y'u Burundi mugabo narize ivya Yesu biri ngaha biri ku mutima. Mbega nkubonye nk'imigambi yo muri kazoza indoto ufise muri kazoza zori nkizi jewe indoto mfise ikingomba tuce umwaka wa 2024 2025 2026 imana inzigamye ndiyumvira ko nzoba mfise kwasiteri iyo ndashobora kuyigura ivyo biri mu ndoto ubu ndashobora kuzogura kwasiteri mu myaka iri imbere 2 canke 3 naho yo 4 kwasiteri mpaka je nzoja ku mashinda yigurira. Phoibe ndagushimire nanje ndabashimiye cyane imana ibahezagire mwakoze cyane reka tubashimire kuba mwakurikiranye kino kiganiro twizera cyane yuko mwashoboye kunguka ibitari bike yuko umuntu ashobora guhera hasi akagenda arakura araduga bifatanye gukora no gusenga ugashika aho Imana yaguteguriye gushika mushishikare gukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage tuzosubira mu kiganiro ndi umukristo ubutaha nk'isaha bye bye.